Akati Burundi irababajwe cane n'urupfu rwa Nizigama Edith ari mu ibohero rya Mpimba kuva ku munsi wa gatanu. Urwo rupfu narwo rukaba rwashitse ejo ku itariki ya mbere mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2024. Amakuru dufise twebwe atwereka ko imbere yuko yinjira mu ibohero yari asanzwe afise ingwara kandi abamushize mu ibohero bari babizi. Umuryango wiwe wari wasavye cane ko procureur wamuha Albert Bucumi atomushira mu ibohero kubera ko ingwara yiwe yohava imusinzikaza. Ivyo procureur atahavuye ngo yumve ahava amwinjiza ibohero. Ivyo rero byo bice bivamwo urupfu. Ibi birerekana cane kandi ko abatwara ubutungane cane aba batwara amaparke batitaho amagara y'abantu bapfunzwe. Tugahamagarira umushikiranganje w'ubutungane ko yoyifatirako kugira ngo ahagateka abanyororo ahane yivuye inyuma aba bantu batitayeho amagara y'abanyororo batumva amaborogo y'abanyororo. Akati Burundi iramaze kubona ko bene ibi vyashikiye uwo muryango bimaze gushikira n'indi miryango myinshi, aho abantu baguye mu mabohero kubera ko arabatwara amaparke canke arabatwara amabohero batitayeho amagara y'abapfunzwe. Aha nico gituma tugashaka gusaba ko hoba amatohoza yimbitse kugira ngo abantu bose bigaragara yuko ataco bakoze kugira bakingira abanyororo cane kubijanye n'ingwara ko bohanwa bivuye inyuma kugira ngo akakabi kabishe ntigasubire kumvugwa. Akati Burundi kandi yarifashe uwo mwanya kugira ngo yerekana mabi cane akorerwa abanyororo bivuye muri parke. Aha twashaka kwibutsa yuko abantu bose bakurikiranwa kucaha baba bakoze bose batategerezwa kwinjizwa mu mabohero. Birazwi yuko umuntu mu gihe ataraciga urubanza aguma ari umwere gushikaho urubanza rugera ku rugeroho urwo rubanza rutaba rugifise iyungururizo. Ivyo abashikiriza amanza bakeneye kuvyumva bakabitahura neza kugira ngo bareke kugumiza abanyororo cane baba bafise n'ingwara bakaguma bapfunze. Ibi vyashikiye Nizigama Edith ku nkuru twaronse yoba bifataniye isano n'ivyo kwishuza biciye mu nguvu, kuko umuryango mu makuru twaronse wari wemeye mbere no kuriha amafaranga yari karakurikiranwa ko basaba umwanya wo kuyarondera, ariko umushikiriza amanza ntiyigeze abumva. Twibaza kandi mbere ko kutumva ayo muborogo vyabifitaniye isano nuko muri ibi vyo kwishuriza abantu ku nguvu abo bafunga abantu baba bifisemwe inyungu kubera abo bariko barishuriza baba bemereye agahembo mu vyo bazoba babashoboye kwishuza.